Muje mu Burundi bariko baritegurira neza amatora yimirijwe nga muri kino gihugu cacu ciza muri 2025. Umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca yarongeye gukoresha inama kuri uno musi wa mbere kwigenekerezo rya 30 Kigarama 2024. Inama yongeye guhuriza hamwe rero bamwe mu bajejwe umutekano, abajejwe ubutungane ndetse n'abandi bategetsi bagiye batandukanye bagaruka ku buryo umutekano wifashe imbere mu gihugu ndetse no hanze ndetse no kubigendanye n'uburyo imipaka icunzwe cyane imipaka ihuza Uburundi n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye. Mu gihe Uburundi bwamaze igihe rero bwarafashe ingingo yo kugara imipaka ibahuza n'igihugu cibanyi c'u Rwanda, imipaka yo kubutaka amakuru akomeza kugenda radusumira nuko Burundi bwongeye gushimangira ko hakiri icikango cyinshi cyo koroditabara yakongera gutera igihugu c'u Burundi. Leta y'u Burundi yaramaze igihe yagiriza by'umwihariko igihugu cibanyi c'u Rwanda ko ari cyo rero cyo bakigira uruhara mu gutera inkunga canke ingabo mu bitugu umwari wa koroditabara usanzwe uragwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Icakora abategetsi b'u Rwanda ntibajya umunwa mu kugaragaza ko by'umwihariko ibyo byose ari binyoma byambaye ubusa. Burundi kandi nabwo buragirizwa kugira uruhara rero mu kwifatikanya n'imari gitandukanye yiganjemo igwanya ubutegetsi bwa Kigali nk'uko amakuru yama aradushikira canke amakuru yama aradusumira. Amakuru yihuta akomeza kugenda aratugera canke akomeza kugenda aradusumira, akaba ashimangira ko by'umwihariko Uburundi by'umwihariko butemera nabwo kuba busanzwe burakorana n'imahirimo nka FDL ndetse na FRN by'umwihariko imihari yakoze uhanyabwoko mu Rwanda mu gihugu c'abanyine c'u Rwanda mu mwaka w'1994 nk'uko amakuru yamara dushikira. Mu kiganiro n'amenyesha makuru rero by'umwihariko mu gihugu ciza c'u Burundi Everest Ndayishimiye yarabajijwe by'umwihariko ku byumviro byiwe mu nyuma yuko ingabo ziwe zisanzwe zirashinzwa cyangwa zagerezwa gukorana n'iyo mihari igwanya igihugu kibanyi c'u Rwanda. Everest Ndayishimiye yaravuze ko ari nko gutuka Burundi ndetse n'igisoda c'u Burundi, avuga ko ibyo ngibyo atari ukuri ahubwo yongera kumvikana yagiriza igihugu cibanyi c'u Rwanda. Amakuru yihuta adafise ivumbi akomeza kugenda aratugera canke akomeza kugenda aradusumira, akaba ashimangira ndetse aranagaragaza neza yuko by'umwihariko Uburundi bwongeye gufata ingamba ziremere cane, abivugwa ko by'umwihariko bongeye kuzana ibikoresho biremere cane nga ku mupaka cane imipaka imwe n'imwe irahuza Uburundi n'igihugu cibanyi c'u Rwanda ndetse n'ibindi bihugu mu nyuma yuko rero mu Burundi bifuza ko umutekano uzaba umeze neza. Bitandukanye n'ibyabaye rero by'umwihariko mu mpera z'umwaka twasoze 2023 ubwo mu Burundi hagaragaraga ibituruka biremere cyane ndetse umuhari wa koroditabara ukongera kugaba ibitero mu Burundi. Icyakora kandi nubwo koroditabara yagabye ibitero mu Burundi, abategetsi bagiye batandukanye bagatanga ibitekerezo byabo mu buryo bugiye butandukanye. Umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca by'umwihariko yarakomeje kugenda ashimangira ko atemeranya n'umukuru w'igihugu c'u Burundi Everest Ndayishimiye, aho yashimangiye ko abifatanya na koroditabara ndetse n'abatera ari bamwe rero mu basanzwe arabakorera mu Burundi ndetse n'abategetsi mu Burundi. Mu gihe umukuru w'igihugu cacu ciza c'u Burundi Everest Ndayishimiye we atajya umunwa mu kugaragaza neza yuko by'umwihariko ivyama bigaragara canga ivyama bitangazwa by'umwihariko bigaragara yuko koroditabara yaba ikorana n'igihugu cibanyi c'u Rwanda. Kugeza ubu ibihugu biraca n'ibireberana ayingwe ndetse kugeza ubu ngubu Burundi burakomeje gufata ingamba ziremere cane, aho buvuga ko rero inshuro nyinshi bukunze kwikanga ibitero biremere cane biraca biraturuka mu gihugu cibanyi c'u Rwanda. Icyakora u Rwanda ruvuga ko by'umwihariko gwiteguye kuzohangana n'uwari we wese, mu gihe bivuga ko Uburundi na Republika Iharanira Rusange ya Kongo bariko barubaka ikigo kiremere cane by'umwihariko cya Kitona muri Republika Iharanira Rusange ya Kongo kugira ngo bazace baritorezamwo hanyuma bace baragaba ibitero mu gihugu cibanyi c'u Rwanda. Turagaruka ku yandi makuru akomeje kugenda aravugwa nyuma y'uko rero ku butaka bwa Kongo Ihubero urugamba rukomeje kugenda ruraba urugamba ndetse by'umwihariko ko leta ya Kongo biciye mu gisoda cabo kizwi nka FARDC bagaca barashira habona rero amasanamu ndetse bagashira hanze n'amavideo yerekana bamwe mu basoda yarafashwe, avuga yuko rero by'umwihariko yoba yaroherejwe n'igihugu cy'u Rwanda kugwana ku ruhande rwa M23, ariko u Rwanda rukaba rwarabihakanye n'umubare wa M23 ukabitera utwatsi. Bidatebye by'umwihariko M23 nayo yongeye gushira ahabona rero amavideo yaremereye cyane, amavideo yerekana neza yuko uyu muhari wa M23 by'umwihariko nawo wamaze gufata ibindi bikoresho biremereye cyane nk'uko amakuru yama aradusumira canke yama aradusukira. Kaze kuri mwe mwese by'umwihariko mu twumviriza amakuru n'ibiganiro byacu batwumviriza muri no mwanya, abatwumviriza by'umwihariko baherereye mu bice bigiye bitandukanye, abari imbere mu gihugu cacu ciza c'u Burundi, abatwumviriza bari ku mugabane wa Buraya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'andi hose, abatwumviriza bari mu karere k'ibiyaga binini mu bice bigiye bitandukanye, ndabahaye mwiriwe mwese.
sangwa abanywanyi b'ibiganiro byacu batwumviriza kuri nomonesha kure ya channel yanyu ya Burundi News TV. Turi by'umwariko kuri wa mbere igenekerezo rya 30 Kigarama 2024 harugambira shanga rero kuri nomonesha kure yacu ari nayo yanyu by'umwariko byonda kwanditse sabone kugira ngo ucaronka amakuru agezweho, amakuru by'umwariko yibanda ku mutekano, politique, diplomasi ndetse n'ibindi. Kaze kuri mwe mwese tuyatangurire mu Burundi. Biravuga ko rero z'umwariko biravuga ko umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca amaze kuremesha inama iremere cyane, ariko kandi nubwo atigeze aramenyekana byinshi by'umwariko byayivugiwemo, ariko amakuru akabakomeza kugenda avuga ko ari inama yongeye kubera iburinga nk'uko amakuru yama aradushikira. Ni mu nyuma y'iko rero z'umwariko kwigenekerezo rya 27 ukwezi kwa 2024 nabwo yaramesheje inama ikomeye cyane muri ivyo bice, akaba z'umwariko yari kumwe n'abategetsi bagiye batandukanye, hakaba harimo abajejwe intwaro, abajejwe z'umwariko kwivuna abansi ndetse n'abandi bagiye batandukanye. Atakujya umunwa rero Gervais Ndirakobuca muri inama y'ino munsi yasabye inzego zijejwe umutekano by'umwariko, abajejwe by'umwariko ubutasi ndetse no mu zindi nzego zigiye zitandukanye gukora iyo bwabaga kugira ngo akomeze gukingira umutekano w'abana b'abarundi mu rwego rwo kugira ngo atagira icyongera kubahungabanya mu mpera z'uyu mwaka. Ni mu nyuma y'iko rero by'umwariko ubwo twari turiko twitegura gusozera umwaka wa 2023 mu Burundi harumvikanye ibiturika ndetse rero ditabara iza kwigamba yuko yagabye ibitero. Ni ibitero bitavuzwe ko rumwe rero n'abategetsi b'u Burundi, aho bamwe rero bagiye barashimangira ko riditabara ikirakorana na bamwe mu barongoye Burundi, abandi bagaca barashimangira ndetse bagaragaza neza yuko by'umwariko igihugu cy'ubanyi cy'u Rwanda aricyo cyaba kigira uruhara rero by'umwariko mu gufatikanya n'uwo muhari nk'uko bizoma bigaragara canke nk'uko bizoma biradusomera. Amakuru yihuta adafise ivumbi akomeza kugenda aratugeraho, akaba ari karashimangira ndetse aranagaragaza ko mu nzego z'umutekano mu Burundi bakomeje kwitegura ndetse bongeye kwimanukira ku mipaka by'umwariko basabwe, abajejwe gucungera imipaka by'umwariko basabwe gukora iyo bwabaga kugira ngo bakomeze gucunga umutekano, ndetse bikavuga ko bamakanye n'ibindi bikoresho biremere cyane ndetse by'umwariko na zimwe mu mbwa zisanzwe zirifashishwa ndetse n'ibindi bikoko bimwe na bimwe bimaze iminsi biratorezwa by'umwariko mu shamba rya Kibira kugira ngo bibashe kuba byohangana n'umwanzi nk'uko amakuru yoma aradushikira. Iyi nama ibaye by'umwariko mu nyuma y'uko nyine kuri iyo tariki navuze kwigenekerezo rya 27 z'ukwezi kwa 2024 mu nama yakoresheje n'umundi igihanga abo rero mu nzego z'umutekano, abajejwe intwaro ndetse n'abajejwe ubutungane, abajejwe kwivuna abanzi. Generali Gervais Ndirakobuca yarakoresheje amajambo akomakomeye cyane atakujya umunwa. Umushikiranganje wa mbere by'umwariko yaradomye urutoki ku bibazo benshi rero bibaza mu matamatama cyane cyane mu bigendanye n'umutekano w'u Burundi nk'uko byoma bigaragara canke kuko amakuru yoma aradushikira canke aradusomera. Amakuru akomeza kugenda avuga by'umwariko yaravuze ati abateye twese turabazi, barimwe rero bene wacu, barimwe rero n'abana bacu ndetse na bamwe mu bo dukorana. Gervais Ndirakobuca by'umwariko yarashimitse rwose ko rero ibitero byamaze iminsi rero byiribonekeza mu Burundi bitoshoboka by'umwariko mu nzego z'umutekano z'u Burundi hatabayemwe rero agatotsi. Anemeza ko rero muri izo nzego harimwe rero abahemutse by'umwariko mu mabanga bajejwe baca bituma ibitero by'umwariko bishoboka. Yavuze ko rero ariko mu rwego kugira ngo ibitero byabaye mu Burundi haba mu ntanguro z'uyu mwaka ndetse no mu mpera zawo zuriya twasoje wa 2023 by'umwariko kugira ngo bitazongera kwibonekeza nga mu Burundi by'umwariko ari kurabira hamwe rero uburyo imipaka yakomeza gucungwa neza ndetse no gukora iyo bwabaga mu rwego rwo kugira ngo by'umwariko abafise amatati cyangwa afitanye amatati by'umwariko mu mabanga bajejwe bace by'umwariko barayasozera kugira ngo babashe kuba bahangana n'ibyo bibazo byose nk'uko amakuru yama aradusumira canke amakuru yama aradusumira nk'uko byoma bigaragara. Hari irindi jambo rikomakomeye cyane yongeye ati abateye twese turabazi ni bene wacu n'abana bacu by'umwariko. Yaravuze ko mu gihe abo bene wacu rero bagumye bifatanya n'abashaka kudusubiza rero inyuma, kandi tuzi neza aho twavuye by'umwariko, akaba yarakomeje kugenda by'umwariko ashimangira ndetse by'umwariko akaba avuga yuko by'umwariko icyo uzakurikiraho ari ukubashira ku murongo ndetse no kubashaka
kwishakira ikibakwiriye muri rusange. Imvugo ya Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika isa niyerekana ko rero mu nzego z'umutekano mu Burundi harimo rero abakorana n'umwari wa Reditabara, umwari w'abaroberi b'abarundi basanzwe barakorera muri Kivu y'Amajyepfo by'umwariko mu kubutaka bwa Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, ahandi naho by'umwariko akamengo asa n'uvuze ko rero mu nzego by'umwariko no mu butegetsi harimo rero abafise uruhara mu bitero biherutse by'umwariko byaba ibyabaye mu mpera za 2023 ndetse n'ibyabaye by'umwariko mu ntango z'umwaka tuko turasozera. Igitangaje n'ingene abakora ibyo boba bazwi by'umwariko ariko ntibafatwe, ariko kandi akabashimangira ko mu rwego kugira ngo ibyo ngibyo bitongera kwibonekeza by'umwariko bagomba gufatiranyiriza hamwe mu rwego kugira ngo hatagira uzosubiza Burundi inyuma. Imvuga Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika umushikiranganje wa mbere nga mu Burundi by'umwariko irafise kandi ahitandukaniye n'iya Perezida Evariste Ndayishimiye avuze by'umwariko aguma ashimika ku izina Reditabara yita umugwi w'iterabwoba akongera akagiriza igihugu c'ubanyi c'u Rwanda. Cane cane Gervais Ndirakobuca we arashimika kwerekana ko rero hari ikitameze neza mu nzego z'umutekano z'u Burundi. Ni imvugo rero z'umwariko zitamenyerewe mu bihe by'umwariko by'ibitero mu Burundi nk'uko byoma bigaragara canga nk'uko amakuru yoma aradushikira cyanga nk'uko amakuru akomeza kugenda adusumira by'umwariko, ariko ni imvugo irimwo rero ukuri kwinshi cyane ko mushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca. Evariste Ndayishimiye mu kiganiro n'abamenyesha makuru n'abandi banyagihugu mu minsi mike iheze yarumvikanye yongera kwagiriza igihugu c'ubanyi c'u Rwanda avuga ko u Rwanda ari rwo rero by'umwariko ruteje ikibazo ari nabwo gutumye imipaka yugagwa muri rusange. Reditabara iyo ngiyo irafise ibirindiro by'umwariko muri Hauta Lighthouse za Sud Kivu muri Republika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo harazwi kugira uve rero aho hantu ugerere by'umwariko wegera urubibi rero rw'u Burundi ujabuke Rusizi urengane Rukoko by'umwariko ushike rero Iburinga wipange n'ibirwanisho bikomakomeye cyane hanyuma utere by'umwariko uce usubira inyuma atanumwe afashwe by'umwariko nibidashoboka. Ni ahantu rero by'umwariko hari cyane ibice rero bya Rukoko Buringa byo bigumamwo rero abasirikare baguma rero bakora patrouille. Abanyagihugu by'umwariko baragiriza iperereza ko rero itakoze akazi karyo neza, abandi bo rero baravuga mu ntamatama ko inzego z'u Burundi zakoranye n'abo bagwanyi ba Reditabara nk'uko amakuru yama aradushikira. Akabazo benshi by'umwariko barakwiriye kugenda bibaza ni hahindutse iki rero kugira ngo Reditabara ibe rero imaze imisi by'umwariko iri kugaba ibitero biremereye cyane by'umwariko ndetse yaragabye ibitero mu Burundi, ariko kandi irindi va nga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi by'umwariko atanumwe abashije kuba yofatwa nk'umugwanyi wayo. Impamvu rero mu Burundi bakomeje kugenda barakora iyo bwabaga kugira ngo bace by'umwariko barahangana n'ibyo bitero ndetse bakomeje kugenda barakora ibishoboka byose. Hari amakuru avuga ko by'umwariko abagwanyi bo muhari wa Reditabara bakomeje gutegura ibitero karundura, ibitero karabutaka bishobora kongera kwibasira Uburundi mu mpera z'uno mwaka wa 2024. Amakuru avuga ko kandi Uburundi bwakomeje kugenda by'umwariko buragenda bigura intege mu bikorwa bigendanye by'umwariko no kubaka igisoda ciremere cyane cyanga igisoda gikomakomeye cyane, ibyatumye inzego zimwe na zimwe by'umwariko zirakomeza kugenda zirahindurwa kuko byoma biradushikira. Hari bamwe kandi batajya umunwa mu kugaragaza ko umubano wa Evariste Ndayishimiye ndetse by'umwariko n'abandi bategetsi bagiye batandukanye nga mu gihugu c'u Burundi cyane cyane nk'umugaba mukuru w'igisoda c'u Burundi General Prime Niyongabo ari zimwe rero mu mpamvu ziriko ziratuma by'umwariko mu Burundi ibintu bishaka kuzamba. Biravuga ko rero ata mpamvu yo kugira ngo umugaba mukuru w'igisoda by'umwariko amara igihe kirekire by'umwariko ari muri uwo mwanya, nyamara by'umwariko yakabaye arabogozwa muri ayo mabanga nk'uko amakuru yoma aradusumira cange amakuru yoma aradushikira. Haramwe bagaragaza ko Evariste Ndayishimiye yoba ariko aragira uruhara ruremere cyane mu gutuma Burundi bukomeza kugenda burasubira inyuma canga bukomeza kugenda bwisanga ahandi hantu habi cyane, ibikomeza kugenda bituma bamwe rero barashimangira ko bishobora gukomeza guteza intugunda ndetse no guteza umutekano muceyanga mu gihugu cacu ciza c'u Burundi. Mu gihe kandi Burundi bukomeje kugenda buritegura neza amatora, biravuga ko umutekano ukomeje kugenda urabiyanga. Ibi kandi biriko biraba mu gihe by'umwariko amakuru akomeza kugenda aradusumira avuga ko uyu munsi mu Burundi aribwo haraza gukora igihe aribwo habaye igikorwa gikomakomeye cyane cyo gutanga amapeti rero by'umwariko
ku ntwazangabo zo mu gipolisi zikava ku mapeti agiye atandukanye zigashigwa ku ipeti rya generali, ibituma by'umwihariko bivugwa ko rero benshi mu Burundi ari nk'agashimwe bariko by'umwihariko barahabwa mu rwego rwo kugira ngo by'umwihariko bace by'umwihariko barahabwa cyangwa se mu rwego rwo kugira ngo bace by'umwihariko barafata ingingo ziremere cyane zo gucungera umutekano nk'uko amakuru yama aradusumira canke amakuru akomeza kugenda aradushikira. Amakuru yihuta kandi akomeza kugenda aratugera muri uno mwanya, akaba akomeza kugenda arashimangira ndetse agaragaza neza yuko by'umwihariko imbere mu gihugu cacu ciza c'u Burundi hakomeje kugenda hagaragara ibihe bidasanzwe cane cane muri kino gihe, by'umwihariko Honorable Agathon Rwasa aza n'uwemerewe by'umwihariko kwitoza mu matora nk'uko amakuru yama aradushikira canke amakuru akomeza kugenda aradusumira. Tugaruke ku bikomeje kugenda birabera i Lubero ku butaka bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo nk'uko vyoma bigaragara canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Nyuma yaho igisirikare ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kizwi nka FARDC cerekaniye huriro kivuga ko ari umwe mu basoda b'u Rwanda agwanira M23 hamwe n'ibigwanisho by'uwo muhari, by'umwihariko uno muhari nawe rero warasohoye ivideo ejo kwa Mungu igenekerezo rya 29 Kigarama 2024 werekana abantu batari rero bace uvuga ko ari ingabo za FARDC bafatiye ku mirongo y'imbere ku rugamba, werekana kandi abo uvuga ko ari abagwanyi bo mugwi by'umwihariko wa Zarendo ufatanije by'umwihariko n'igisirikare ca leta, hamwe kandi nabo uvuga ko ari abagwanyi by'umwihariko b'umuhari wa FDLR hampande by'umwihariko y'ibigwanisho bitari bikeya uvuga ko watse igisirikare ca leta. Ni mu gihe kandi havugwa intambara zikomakomeye cyane muri teritwari ya Lubero. Wiringoma rero avugira M23 yarabwiye BBC gahuza.com ko rero abagwanyi buno muhari by'umwihariko bahanganye n'ingabo za leta ziri kumwe rero nabo zifatanyije zatereye by'umwihariko icarimwe ibirindiro byawo i Lubero, Masisi, Kibumba, Rucuro ndetse n'andi yagiye atandukanye. Igisirikare ca RDC cyamirira kuri rero by'umwihariko ibiri muri iyo video kikavuga ko ari ibinyoma. Lieutenant Colonel by'umwihariko Make Hazukai, umuvugizi w'ibikorwa by'igisirikare ca RDC bizwi nka Sokora ya mbere Grand Nord Kivu rero yarungikiye ubutumwa rero BBC gahuza.com bavuga buti fake news ni ukuvuga inkuru rero y'ikinyoma cange amakuru y'ibihuha. Lieutenant Colonel Hakuzai by'umwihariko avuga ko uno muhari werekana ingabo za FARDC zambaye neza by'umwihariko ku rugamba, by'umwihariko ikamyo yapfuye ihagaze muri Grande, abana b'Abazarendo bariko rero bamwenyura, inyuma hari amasanamu y'amajipe ya M23 ari muri garage nk'uko bizoma bigaragara. Avuga kandi ko atabagwanyi ba FDLR bari muri Lubero. Lieutenant Colonel Hazukai yararungikiye kandi BBC gahuza miryango amavideo avuga ko ari ay'abagwanyi ba M23 bishwe by'umwihariko mu bitero by'indege by'igisirikare ca RDC. BBC ivuga ko rero itoshoboye kuyahinyuza kandi by'umwihariko ntiyashoboye kwerekanwa hano by'umwihariko kubera ateye ubwoba ayo mashusho. Hagati aho kandi by'umwihariko aremeza ko rero uturere twa Aribongo ndetse na Mambasa turi muri teritwari ya Lubero turi mu minwe inyeshamba za M23, ariko ko by'umwihariko bazorohira kutugarura ndetse bagiye gukora iyo bwabaga. Abajijwe niba igisirikare ca RDC kizoshobora kutubohoza, Lieutenant Colonel Hazukai yarishuye ati byose bizogenda neza kandi turiko turakora defense ndetse n'amapasiyo ameze neza cane. Abajijwe niba rero by'umwihariko bategekanya gufata rero igisagara ca Lubero, Wiringoma yishura ko rero igikenewe atari gufata ibisagara cange se uturere utunutu ko rero ahubwo ikintu nyamukuru ari umutekano w'abanyagihugu. Ati kuri twebwe rero igikenewe ni uturere, ibisagara, ibigwati si ico rero gikuru by'umwihariko, ahubwo ikintu nyamukuru rero by'umwihariko n'umutekano. By'umwihariko turiko turiteguye by'umwihariko gutuza ikintu ico cyose coza rero kibangamira umutekano wacu aho coba kirava cyose. Kuri ibyo nta gisagara cange rero akarere na kamwe kazoducika mu gihe cyose umutekano wacu n'uw'abanyagihugu uzoba ubangamiwe. Nayo rero by'umwihariko ku byerekeye Aribongo twarabivuze kandi turabivuga
aba bantu ntibashobora rero kutwaka santimetero n'imwe rero yo nyene ntibashobora rero kuko rero turwanira ukuri kandi by'umwihariko turiteguye cyane. Amateritwari arugwa muri 5 ariyo Masisi, Rucuro, Waikare, Nyiragongo hamwe rero na Rubero kuri 6 umwihariko agize intara Kivu ya ruguru aragwamwo rero by'umwihariko arangwamo rero intambara kuva inyeshamba za M23 zisubiriye gutanguza ingwano muri iyo ntara y'ubuseruko bwa Kongo hari mu mpera za 2021. Uwo muhari w'inyeshamba uvuga ko rero ugwanira uburenganzira bw'abanyekongo mu bwoko bw'abatutsi uherutse gushinga inzego mu turere by'umwihariko umaze kwigarurira, uvuga ko ari mu ntumbero yo kubandanya uha abanyagihugu ibya nkenegwa byose. Kuvuza inyeshyamba zaduka utwigoro by'umwihariko tw'amahoro gushika ubu ngubu rero by'umwihariko ntaco turashika ko leta ya RDC by'umwihariko ikavuga ko idashobora by'umwihariko kuganira n'umubare wa M23 ivuga ko ari igikoresho cy'u Rwanda iby'iki gihugu nacyo cyamye cyamirira kure kikavuga ko ataho bihuriye n'ukuri, kikavuga ko by'umwihariko ibyo ngibyo ari binyoma masamasa byambaye ubusa. Kugeza ubu ngubu rero by'umwihariko harakomeje kugenda hagaragara by'umwihariko ukutumvikana by'umwihariko hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, aho impande zombi zikomeje kugenda zigaragaza ndetse zerekana neza yuko buri ruhande rushobora kuzisanga mu ngwano nk'uko byoma bigaragara cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira cange nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira aradushikira cange akomeza kugenda aradusumira, akaba ariko arashimangira ndetse aranerekana neza yuko imbere mu Burundi ibintu bikomeje amakuru akaba akomeza kugenda ashimangira ko imbere mu gihugu cy'u Burundi nayo ibintu bikomeje kugenda birafata intera mu nyuma y'uko abasoda biganjemo abarundi barungitswe nga muri Rubero muri Kivu y'Amajyaruguru by'umwihariko bakomeje kugenda baragwa nga kuri runo rugamba. Leta y'u Burundi yaririnze kugira icyo yabivugaho canke icyo yabitangaza ko, ariko kandi abatari bakeya ntibarya umunwa mu kugaragaza ndetse no kwerekana neza yuko ibintu bikomeje kugenda birafata indi ntera. Leta y'u Burundi yararungitse abasoda ku butaka bwa Kongo mu rwego kugira ngo bafatikanye mu bikorwa byabo bya misi yose, ariko kandi abatari bakeya ntibarya umunwa mu kugaragaza neza yuko uru rugamba rukomeje kugenda ruratwara abana batari bakeya. Mbashimire dusubira mu masaha ari imbere turabira hamwe ibindi bigezweho.